Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Nkahaswa Mukama. Muri irya minsi Yezu yavuze ati, urahumiwe Korozayimi, urahumiwe Betsaida, kuko ibitangaro vyagiriwe iwanyu iyo bigirirwa muri Tiri na Sidoni. Abantu baho baba barigaye imyaka, bakipfuka amagunira, bakicara mu munyota. Ku munsi w'urubanza Tiri na Sidoni bizobona igihano kiri mu nyuma y'icanyu. Weho Kafarnaumu, nturi mu bicu, uzoca ubushike kure. Uwubumvira abayumviye jewe nyene, nawe uwubagaya abagaye jewe nyene, uwungaya abagaye uwantumye. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turabandanya tuzirikana twakira ijambo ry'Imana rizananye mu gitabo ca Yobu. Yobu twaramwumvise ejo tumusize, aho ariko arisaba abagenzi biwe baguma bamuhanjagiza amajambo, bamusogotesha amajambo yo kwiyagiriza. Hakwiyagiriza we agaheza akaguma yiyerekeza ku Mana, akaguma atakambira Imana. Tukabona yuko mu nyuma Imana yamushizemwo ikintu agira ntimuhishuriye, iramujabutsa, iramushiramwo kumva ikintu c'ubwami bw'Imana igihe ciwe kitari bwashobore gushikako. Abantu baba barakiriye ububabare bwabo mu Mana, hari ukungene bashobora kumva ibintu twebwe tuciyamamura, twidegembya, dusimbagurika, tudashobora kumva, kuko hari ahandi hantu bumviririza ibintu. Yobu Imana igaca imujabutsa, agatangura kumva hakiri kare, abandi abakomeye batarabishikako. Mugabo umuntu yaseserejwe no kubabara, mugabo kubabara kwakiriwe mu Mana, Imana ikabira mwumvisha kare ingene imbere y'ubuzima bw'abantu ibintu bidaherera ngaha ku isi. Kandi n'ubu naho haciye imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza dufise uko kwemera, ntihabuze abakristu ubona nk'ingene biruka inyuma y'ibintu, ingene biruka inyuma y'abantu, ingene biruka inyuma y'ibi na biriya, ukabona umenga kuri bo bafise uruhagara rwo kumenga ubuzima bwabo ego baravyemera teorikama mu bwenge, mu mutwe, kuko nivyo bigezweho, twashize Imana imbere, kandi udasenga no muri leta bo gutwenga. Mugabo waraba ingene abo nyene bavuye mu bikorane baca biruka inyuma y'amatungo, bagacanacanako, bagahana uburozi, bakanigana, bagategana imitego. Nari bijya bintu ubwo muravyemera? Canke mwibaza ko ubuzima bugarukira ngaho? Kabona ingena harana umutima ugacoka, ukaruha, gaca ku bantu, akica mukicira hejuru canke uriya akakora ibi kugira arundi ibintu, arunde ubukuru, arumve ko ari hari imbere. Kabona uti wewe by'ukuri burya ndibaza yuko naho wovuga uti uremera izuka ry'abapfuye n'ubuhibwe budahera ubuzima inyuma y'ubu buzima ntavyo wemera. Kumwe ko abana b'abanyakanyosha bati turahenda Imana, ati mugabo nituyihenda nitwe twihenda. Imana tukayibwira tuti turemera ubwo buzima yaduhaye, mugabo ukabona ingene tubayeho hano ku isi, ukabona ingene dusigana n'ubuzima umenga tugira tuti nta bundi buzima buhari utari y'ivyo ngaha, udasiganywe ngaha ngo uronke ibintu ngaha, umererwe neza ngaha. Kuri we hari inyuma nta biriyo, hariya hirya y'urubibe rw'ubu buzima nta kiriyo, iruka ubiryo ukiri ngaha, iruka ubirundu ukiri ngaha, iruka wiha ibinezero vyose ukiri ngaha, kuko vy'ukuri muri jewe sinumva ko hariya hari ikintu. Mugabo par conformisme, kugira ngo nanje nje mu bandi mere nk'abandi ndapfa kuvyemera. Ni kibazo burya kwemera ubuzima buzokurikira. Ubuzima buzokurikira. Ubwo buzima buraryoshe kuko hariya ari uwatunze agatunganirwa neza mu Mana, akamenya ingene
abishikako neza, akamenya n'ingene abibanamwo neza n'abandi, arashikayo. N'umworo vyagoye kumbure, Imana ikamuhoza agashikayo. Nta numwe ahabuze ikibanza. Yobu rero Imana irabimushiramwo, kagira ati ndazi ko umunsi uri izina nzobona Imana, nubwo ibi vyo ngaha byose vyampezeko nzobona Imana. Uyu munsi rero n'imbere yuko ataha, Imana iragarutse kandi kumuyagisha, kumwihishuka, igaheza ikamwereka iti Yobu, garuka gatonya, watwawe rwose mu kubabara kwawe, uribagira kuraba ubuzima bugukikuje. Tugire Kristo. Aha turahakura icigwa cuko iyo umenga turazigirijwe n'ibintu, ukamenga Imana ntiyumva ibisabisho vyacu ku byo twashaka mu mwanya twabishakirako, ukumva umenga n'Imana yataye inguvu imbere y'ibintu vyawe. Garuka usubire umere nk'uko kwa Yobu, wihweze ingene Imana yaremye ibintu bitangaje. Gusubira gusohoka ukaraba ingene igiti gikura. Uri umuntu akuze, raba umwana wawe ingene yatanguye ari urusoro hariya mu nda, mugabo kaza ubona uramushingiye, uramusohoye, waragiye urabona ingene ava ku santimetero imwe aduga ku yindi. Hari ibyo wigeze ubona? Muribuka kandi ka wa mwana yigeze kubaza abavyeyi ati ibi bigori twateye mu rugo bikura ryari ko dusanga vyakuze? Abavyeyi kugira ngo bikure umwana ati bikura hamwe ubusinziriye, kwari kugira ngo nikigwe karata umutwe kaja kurondeza ingene bikura. Ko bikura asinziriye nta kundi. Kaja gapima hajya mwijoro, hagati mwijoro nyine iture bari gafashe, kaja kabijamwo. Je ndicaye ngaha ndabi ingene bikura, karafyura amaso gushika bukeye, mugabo bukeye karavye kasanga vyakuze. Ninde muvye yarabona ati umwana wanje araheje kuba uruhinja, arakuze, arongeye ku santimetero? Ninde arabibona? Ububasha bw'ubuzima bw'Imana, le dynamisme y'ubuzima bukura mugabo utabona ibigine biriko biraba. Ti raba ico gicu, raba imisozi, raba ibiyaga, ni nubuhe bubasha? Nibyo barashobora kubusigura uyu munsi kumbure gutuma amazi yatanganye katekerereza hajya mu misezi yarigeze kugumuka araduga, kandi ni menshi hajyaga ashaka hayo dupfuka twese, mugabo n'igiki yagumiza hajya, mugabo iyo bidirenge bikadurumbanya kazoba naraduze. Ubwo bubasha bumanitse bigenda juru hariya, abahinga barabisigura uyu munsi, mugabo hariho ibindi bibasiga byinshi. Imana ikabwira yo biti uguruka gato, reka kumera nk'ukumenga wugaraniwe n'ubuzima bwawe, nk'ukumenga ibyawe byose biherera mu kubabara. Rimwe biradusaba yuko n'igihe tuba turi mu bintu bituzigirije, hajya tugenda muri retraite, ugasohoka ukaja muri jardin, karaba amashugwe, karaba ibiti, karaba isi, karaba ingene byo bigagufasha gusubira kuguruka. Kibuka uti nubwo ndiko ndababara, ndumwe Imana ikunda muri ibi bintu byose yaremye. Yezu niwe acahindukira akagira akatubaza ati none Imana wigaburira ibyo bikona, ikabimenya ku munsi, ni mwizokwima ibibabeshaho? Abacagira toya mukama, nanje mpa nkanuze nyafisi bikwegana, nje mu babosi tumenyane n'ababosi, ushobora kujyayo ukabiherayo ukabigwamo. Umwanditsi akagira ati ahubwo banza usabe ibikwiranye na wewe, ivyo Imana yoguha bikagutuma utunganirwa, udatakaje urukundo rw'Imana. Niko ndavuga nk'uyo muntu ubona yavuye imbere y'ibi miliyoni byinshi bari bamuhaye, akagira atoya
urukundo rw'Imana sinorutakaza. Ntihabuze bamwe muri twebwe baca bagira bati inkwari ivunitse ihura n'umwana, nari kuyasimba nama nkaca nza kuyirega aheza nkatangamwo n'icicumi. Ari iby'icumi Imana ishobora kubona ikavuga iti muri ibi n'ububeshi nkuri imbere, genda usubize ibintu by'abandi. Genda usubize ibintu by'abandi. Nogira nti kumenya gusubira kugaruka tukihweza ibitangaza by'Imana, nubwo atari biriko birabera kuco twashaka, bidukikuje bidutwaye. Abantu mwese muri mu ngorane, uguruka, subira wihweza ibi by'Imana yaremye, akayaga kinjire, ubwenge buruhuke, umutima uruhuke. Naho buri kuburira ikumbure, urashobora gutwara ubwenge bwawe. Ngo ba Yohani mu byo bahishuriwe ngo ni Imana yazi ikabatwara mu bwenge, bikakuruhura, ariko kandi bikaguha kubona uti ndi mu minwe y'uwo aganza byose, nibi sivyo bizomunanira. Uwateranije uri muri kaka ADN, akagutuma ibyawe byose biba bizwi kuva hariya, niwe yonanigwa no gukura mu nzira ikintu gishitse mu gihe kinaka. Ikintu gishitse mu gihe kinaka. Twimenyereze rero kugaruka tukihweza Imana muremyi. Imana muremyi, Imana mushobora vyose, kugira ngo mu kutuzanira uruhoza rw'umutima, mu kudutekanya mu bwenge, tureme twumva yuko n'uyu munsi y'ubuzima bwacu turi mu biganza by'uyo amenya vyose, kandi n'ivyaca bizi aho biriko biraca, nitwamukundira hari ico azokuramo. Yobu mu nyuma Imana izomuhezagira. Izomuhezagira. Mu nkuru nziza naho turaje kumva ingene Yezu ahambarira ibisagara yakoreyemwe ibitangaro vyinshi, ariko ntivyihana, ntivyashika ku kwihana yaravyitezeko. Tugire Kristo. Imana hari ikintu twitezeko, ibintu Imana itugirira hari ikintu bitwitezeko. Ntidupfisha ubusa ibintu Imana itugirira. Ntupfisha ubusa kuba warajana umusamirizi. Tugire Kristo. Kuba ukorera ngaha nk'ubutumwa, uri umukozi, uri umufasha butumwa, uri umugenzi wa Radio Maria, ntubifate nko kumenga n'akantu karenganuko. Kuba uri kurakorera mu butumwa kunuku ni ingabirano y'Imana. Yesu avuze ibitangaro, tubone gusa bya bitangaro byo kumuguruka byo kugira iki, kuba uri hafi y'ugushobora kumenyana n'Imana, kuba ushobora kuronka ingene hagize agakoma umwami w'abami muri kumwe ngaho ushobora kumubwira. Ko ndibuka ari umuntu yabonekegwa, hanyuma n'umusaseridoti byacanganye, gira ati jengiye kumusaba ambarize Bikira Mariya ibintu byanje bigoranye mu buzima. Ko nkeka nawe yari yasenza abona umenga biratevye, arige n'abapatiri dukekeranye. Gitangaro cabereye ahantu hitwa Iranciano hariya mu Butaliyano, ca Yezu mu Karistia. Pati yarakekeranije adugije hostia, iki n'umubiri wanje mukama, gusimaze imyaka jewe mbaho mbesha abantu, byukuri aha n'umubiri wawe azabona bihindutse umubiri n'amaraso vy'umuntu. Ntidusange twamenyereye ibintu vy'Imana ngo dusange biradupfuye kubusa, canke turiko turabisesagura. Inema z'Imana tuzozibazwa, imyanya twaronse yo guhura n'Imana tuzoyibazwa. Uwo musaseridoti yaragiye kubaza umuntu abonekegwa, nyine agiye agira ati niwe nshaka ndamwitumire direct live aza abonekegwe ngaha tuvugane na Bikira Mariya y'umuciko. Kandi Imana ikimuvugiramwe ati wanduye ya musaseridoti afukamye hariya, genda umwongorere mu gutwi. Ati nawe umeze nka baba Kristo baciruka inyuma y'ibitangaro, ukibagira igitangaro cama kiba mu minwe yawe iminsi yose. Yatasha maramara, carakanguka ati rega naye nibagiye nkiri pati ko ndi patiri.
nta gitangaro burya tugire Kristo. Muragowe abantu mukorera mu radio canke muri mwamana na Yezu ngaha, sije ndabivuze ukuba mwamana na Yezu ngaha mukaguma uko mwanje, abantu mwama muza gusenga ngaha ntibinyiganyize ngo bigutume wumva uti hari hano ntegerezwa guhinduka ku munsi ku munsi. Nakazi kanya sije ndabivuze, urahumiwe patiri ngibutsa mana, urahumiwe umunsi vyagupfuye kubusa. Reka mbere nihereko irega sugufyina urahumiwe wewe wararonse contact agakoma kose ari ngaha mugabo ukamumenga ukumenyera ibintu vy'Imana bikadupfa kubusa. Iri jambo ndiko ndarizirikana rya nteye ubwoba, kumva Yezu ashobora, Yezu tuzi ashobora agasora ijambo ati urahumiwe. Dusaba Mukama kugira ngo ivyiza yadushize imbere, ivyiza vy'amasakramentu yiwe ntibidupfe kubusa. Hari igihe mpora kumubwira nti urubanza rwanje ni rwashika, n'imiburi y'abandi nama nigisha imisi yose urabanza ubabika ahantu urunciye ndi jenyene. Kubera yuko hari igihe umuntu ahindukira akazirikana akaraba ibintu vyose vy'Imana vyashizwe ku nzira y'ubuzima bwiwe, mugabo gasanga rimwe umenga ntavyo wumvise, kamenga urakorokeye mu bintu, kamenga ugomba kubaho nk'abarindi bose uko bisanzwe. Oya, wewe kuba warahuye na Yezu, kuba waragira ibintu na Mama Marie, kuba wararonse amasakramentu muri Eklezia, kuba warahawe kuba muri Eklezia yacu bikagupfa kubusa, ntugahumigwe ahubwo wumve kuhiriwe. Yezu mu kuvuga gutya nukugira ngo twumve yuko hari ibintu bidukikuje byinshi bidupfa kubusa, byari kudutuma duhigwa mugabo bikadupfa kubusa. Umukama adukingire guhumigwa. Amen.